mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese, twongeye kubaha ikaze kuri radiyo yanyu. Uyu ni umwanya w'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mugezweho na Geoffrey Mutagoma. Umuryango Human Rights Watch wita ku burenganzira bwa muntu urahamagarira Rwanda guhagarika kwibasira abanyamakuru. Uyu muryango uravuga ko nta butabera ku mfu zidasobanutse kandi ko bamwe mu bafunze bagera mu nkiko bakavuga ko bakorerwa iyicarubozo. Mu itangazo umuryango wo muri Amerika wakoze ejo kuwa kane wavuze ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwagombye kurekura umunyamakuru Gitondo uzwi nka Cyuma Hassan kandi bugahita bukora vuba na bwangu amaperereza ku bikorwa by'iyicarubozo, wemeza ko akorerwa kugira ngo agire ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'uburenganzira ku butabera buboneye. Human Rights Watch iravuga ko kuva umwaka ushize abategetsi b'u Rwanda batarabasha gukora iperereza ku rupfu ivuga ko rudasobanutse rw'umunyamakuru Ntwari John Williams. Bwana Lewis Mudge ukuriye umuryango Human Rights Watch mu karere k'ibiyaga bigari aravuga ko ibikorwa bikabije by'iyicarubozo no kutabasha gutanga ubutabera ku rupfu rw'umunyamakuru uzwi cyane mu nkuru zicukumbuye byatumye abanyamakuru batangira umwaka bari mu rwijiji mu Rwanda. Human Rights Watch ivuga ko ubwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda bishoboka ko buzakomeza kuba bubi keretse nihagira icyo ubutabera bukora ku bwigenge bugahita burekura abanyamakuru bafunzwe hatubahirijwe amategeko. Leta y'u Rwanda ihora yamaganira kure raporo z'imiryango mpuzamahanga ziyinenga guhonyora uburenganzira bwa muntu harimo n'iza Human Rights Watch. Ku buryo burambuye iyi nkuru turayigarukaho mu makuru yacu ataha y'uyu munsi. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaraye zongeye kurasa muri Yemen mu karere kagenzurwa n'abahuti bashyigikiwe na Iran, ni mu gihe hari impungenge ko intambara hagati ya Israel n'umutwe wa Hamas ishobora gukwira mu karere kose ku burasirazuba bwo hagati. Sekretari wungirije ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri y'Ingabo ya Amerika Sabrina Singh yaraye abitangaje mu kiganiro kigenewe abanyamakuru muri aya magambo. Muri iki gitondo igisirikare cy'Amerika cyashwanyaguje ibisasu by'abahuti bibiri byo mu bwoko bwa misile zirasa ubwato. No mu ijoro ryakeye igisirikare cy'Amerika cyashwanyaguje ibindi bisasu 14 by'abahuti byari bituramye ahantu 12 hatandukanye. Singh yavuze ko ibyo bisasu byari igico gitezwa ubwato bw'abacuruzi n'ubw'igisirikare cy'Amerika muri ako gace. Bibaye ubwa gatanu ingabo za Amerika zirasa ibirindiro by'abahuti muri Yemen mu cyumweru kimwe gishize. Mu bindi bitero byabanjirije ibi, ingabo z'Ubwongereza zifatanyije n'iza Amerika zirasa ibirindiro by'abahuti muri Yemen nyuma yaho bagabye igitero ku mato yanyuraga mu nyanja itukura. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yarayabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko adakozwe igitekerezo cyayo cyo gushyigikira ishyirwaho rya leta ya Palestina nk'uburyo bwo kurangiza intambara Israel irwana n'umutwe wa Hamas. Abategetsi bo muri leta ya Israel bagumye kurwanya ishyirwaho rya leta ya Palestina, ariko ijambo Netanyahu yavugiye kuri televiziyo y'igihugu mu kiganiro kigenewe abanyamakuru ryagaragaje ku buryo budasubirwaho aho Israel ihagaze kuri iki kibazo. Ibyabaye kandi byerekanye ku nshuro ya mbere ku mugaragaro ko kuri iki kibazo Israel itavuga rumwe na Amerika, inshuti yayo ya mbere muri iyi ntambara irwana na Hamas. Umuvugizi w'inama y'igihugu y'umutekano muri perezidansi ya Amerika John Kirby yavuze ko amagambo ya Netanyahu atari mashya, yemeza ko Amerika ibibona mu buryo butandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane yatangaje ko yafatiye ibihano ikigo gikora ubucuruzi bwo gutwara abantu muri Emirate Zunze z'Abarabu. Amerika iravuga ko ubwo cyaguraga peteroli mu Burusiya bwa mbere uyu mwaka, iki kigo kitubahirije igiciro cy'amadolari 60 kuri buri kagunguru ka peteroli kaguzwe muri icyo gihugu. Minisiteri y'Imari ya Amerika yavuze ko ibyo bihano byafatiwe ikigo cyitwa Hanesa Shipping Company Limited. Yavuze ko yabonye ubwato bw'icyo kigo bwitwa HS Atlantica bwikoreye peteroli ivuye mu Burusiya kandi yaguzwe amadolari arenga 60 kuri buri kagunguru, nyamara cyifashisha ikindi kigo cyo muri Amerika gitanga serivisi zirebana n'iby'ingendo zo mu nyanja. Iki giciro ibihugu 7 bikize kurusha ibindi ku isi byashyiriyeho Uburusiya kigamije kugabanya amafaranga bwinjiza mu gihugu bukayakoresha mu ntambara yo muri Ukraine. Ibyo bihano byemerera ibigo byo mu Burayi bitanga ubwishingizi n'ibindi bikenewe kwakira imitwaro itarengeje amadolari 60 kuri buri kagunguru ka peteroli. Ibihano byafatiwe Hanesa Holdings bivuze ko ihita ikurwa ku rutonde rw'ibigo byemerewe gukorana na Amerika ku buryo bwihariye. Washington, Ijwi ry'Amerika. Tujye ku mugabane wa Afurika, aho abanyapolitike babiri batavuga rumwe na leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari biyamamaje mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye umwaka ushize, basabye ko haba imyigaragambyo ejo kuwa gatandatu igihe perezida Felix Tshisekedi hazaba arahirira manda ya kabiri yo kuyobora Kongo. Diane Nini Nazwe.
Abanyapolitike babiri batavuga rumwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni Martin Fayulu wo mugambwe Engagement pour la Citoyenneté et le Développement na Moïse Katumbi wo mugambwe Ensemble pour la République. Uko ari babiri basabye ko amatora yabaye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa12 mu mwaka wa 2023 asubirwamwo. Abategetsi ba leta ya Kongo mu misi heze bari bariyamirije ivyasabwe n'abo banyepolitike Martin Fayulu na Moïse Katumbi. Biciye mu kiganiro, Moïse Katumbi yakoranye n'abamenyeshamakuru hifashishijwe ubuhinga bwa none, yasiguye ko imyiyerekano bategekanya gukora kwa gatandatu w'inondwi igenekerezo rya 20 ari kwerekana ko n'ubu batemera na gato ivyavuye mu matora. Utunenge abanyepolitike badoma ku rutoke turimwo ico bita ubusuma, gutyo kubwabo ayo matora agategerezwa gufutwa. Somalia kuri uyu wa kane yatangaje ko igikorwa cyo kuyihuza na Ethiopia ku bibazo bifitanye kidashoboka keretse icyo gihugu gikuyeho amasezerano cyagiranye n'intara ya Somaliland. Fidel Niyongabo. Icuka kibi mu karere ko mu ihembe rya Afrika cariyongeye inyuma y'uko Ethiopia ipfunditse amasezerano na Somaliland ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere, n'amasezerano aho uburenganzira Ethiopia bwo gushika ku kiyaga gitukura. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Somalia kuri uyu wa kane bwavuze ko atabiganiro bishobora kuba na Ethiopia kiretse ico gihugu gihevye amasezerano buvuga ko aciye kubiri n'amategeko Ethiopia yagiranye na Somaliland. Ubwo bushikiranganje busaba ko Ethiopia isubira kubahiriza ubwigenge n'imbibe za Somalia. Leta ya Somalia yabitangaje inyuma y'uko urwego rujejwe gutatura amatati rw'Umuryango Ubumwe bwa Afrika ku munsi wa gatatu ruganiye ikibazo kiri hagati ya Ethiopia na Somalia, rugasaba ivyo bihugu vyombi kwifata bigashira imbere ibiganiro nyakuri bigenewe gutorera inyishu iciye mu mahoro ikibazo bifitaniye. Ishirahamwe rijejwe iterambere rigizwe n'ibihugu 8 vyo mu karere ko muri Afrika mu buseruko IGAD kuri uyu wa kane ryatunganije inama idasanzwe ku mugwa mukuru wa Uganda Kampala yihweza amatati hagati ya Ethiopia na Somalia hamwe n'intambara muri Sudani. Ivyo bihugu vyose uko ari 4 biri mu ishirahamwe IGAD hamwe na Sudani yo mu manuko, Djibouti, Kenya na Eritrea. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyasoreze ku mikino y'igikombe cya Afrika mu mupira w'amaguru 2023 bera muri Cote d'Ivoire. Ku munsi w'ejo mu itsinda rya A, Guinea Equatorial yatsinze Guinea Bissau ibitego 4-2 kuri Stade Alassane Ouattara ya Abidjan. Nigeria yatsinze Cote d'Ivoire igitego 1-0 nanone kuri Stade Alassane Ouattara. Mu itsinda B, Misiri yahuye na Ghana kuri Stade Félix Houphouët-Boigny ya Abidjan, birangira amakipe yombi anganya ibitego 2-2. Aho imikino iteganijwe uyu munsi, Cap Verde irahura na Mozambique guhera isa ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Senegal irahura na Cameroon, naho Guinea irahura na Gambia saa 4 za nijoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Urakoze Geoffrey Mutagoma kutugezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Burundi irarega Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Dushaka yuko ata muntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangazwa cyagapfungwa, ata muntu yosubira kuzira byumviro by'abantu bidegembye. Uyu ni Leonce Ngendakumana ari Bujumbura mu Burundi. Mu Rwanda abaregwa ibyaha byica rubozo muri gereza ya Rubavu bavuga ko bashinjwa mu gihe hari baruharwa bakigaramiye. Umuryango mpuzamahanga Oxfam uharanira uburinganire mu mibereho no kurwanya ubukene urateza ubwega ko abakene bazakomeza kugenda bakena kurushaho. Izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi Ijwi ry'Amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya, ntimujye kure ya radio yanyu. Mu Burundi leta irihanangiriza Leonce Ngendakumana wahoze ari umukuru w'inteko ishinga amategeko n'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Irabarega gukorana n'imitwe y'iterabwoba. Mu itangazo yarayisohoye ivuga ko bashobora guhura n'inkurikizi zabyo. Eroje Birikaneza ukorera Nairobi muri Kenya yaduteguriye inkuru irambuye.
Itangazo ryasohowe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano Martin Teretse ryashikirijwe kandi umushikiranganji w'ubutungane mushikirizamanza kizigenza wa Republika umugenduzi mukuru w'igipolisi n'ubujejwe ibikorwa z'amashirahamwe yigenga n'imigambwe. Iryo tangazo rivuga ko umugambwe senere wiyunze n'imirwi y'iterabwoba iri muri urwo runani rushasha rwiswe ihuriro ryo kunagura amasezerano ya Arusha, rinagabisha cane cane umugambwe ari nawo wonyene uri muri urwo runani muyiri ku gataka k'u Burundi hamwe n'uwahoze ari umukuru w'inama nshingamateka Ndakumana ko bo kwibarabara ku nkurikizi zishobora kwaduka. Imbarutso y'iryo gabishwa ni kete urwo runani rwandikiye abakuru b'ibihugu vya EAC, umuryango w'ubumwe bwa Afrika, umukuru w'igihugu ca Amerika, umunyamabanga mukuru wa ONU n'ayandi mashirahamwe mpuzamakungu. Hari mu ntango za kuno kwezi urwandiko rubasaba kuremera leta y'u Burundi kugira inagura amasezerano ya Arusha sana yahambwe muri kino gihe nk'uko bishikirizwa n'abavyanditse bagasanga bishobora gutuma igihugu kija mu kaga. Ndakumana yahoze ari umukuru w'inama nshingamateka akaba no mboneza zatumye amasezerano yahagaritse ingwano zari zimaze imyaka irenga 10 nyuma yo gusinywa mu kwa 8 2000 yabwiye Ijwi ry'Amerika imenyetso yita simusiga byatumye we na bagenzi be batabaza. Dushaka yuko ata muntu yosubira kuzira ubwoko bwiwe, umuntu yosubira akicwa cyakangazwa cyagapfungwa, ata muntu yosubira kuzira vyumviro abantu bidegembye, aba bahunze bahunguke, aba bapfunzwe bapfungiye ubusa bapfungurwe, hanyuma amatora ategurwe neza atunganywe neza. Agatongo rwasasanga ingingo zose abategetsi baturuka ku mugambwe SADC bamaze igihe bafata harimwo guhagarika ibikorwa vy'umugambwe wiwe kuva mu kwa gatandatu umwaka uheze atayindi ntego bifise atari ugushaka guhebera urubuga rwa politike umugambwe uri ku butegetsi wonyene. Uko ni kavyiganije rya Amerika. Bigaragara ko umugambwe uri ku butegetsi uri gukora ibishoboka byose kugira ngo wiharize urubuga rwa politiki, gutyo ubona amahirwe yuko woba ari uri mu nzego wonyene. Kandi ibyo ntibabitanguye uno munsi, kuva muri 2020 wakoze ibyo ushobora byose kugira ngo abatware bose kuva hasi gushika hejuru babe abo mu mugambwe CNDD-FDD. Mukete jiwe mushikiranganji Niteretse ntavuga iyo mirwi y'iterabwoba, mugabo avuga ko runani barimwo rutazwi kandi rutemewe n'amategeko y'u Burundi. Ijwi ry'Amerika ryabonye urutonde rw'amahuriro n'imigambwe y'abarundi yavukiye mu buhungiro yasinye. Havuyemo Ndakumana n'umugambwe SNL, abandi bose bari ku mugabane wa Buraya kandi ntibemewe na leta y'u Burundi. Ndakumana aribaza icatumye abategetsi b'u Burundi babara kurushirizaho kubona mu bandikiwe harimo perezida w'u Rwanda Paul Kagame, mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagirije mu kwa 12 guheze ko abitse imirwi y'iterabwoba igeramiye Burundi, ivyakurikiwe n'iyugarwa ry'imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kwa 11 ku kwezi. Abantu ntibafashe kumwe, abandi babifata mbere nabi cyane bavuga ati nahantu abantu bahekuye Burundi bapakaje Burundi bahungiye. Mugo twebyo navyo twemera ibi turiko dukoreramwe tuzobanira dusaba kwisunze ko mbere igihugu cy'u Rwanda duhurira ku bintu byinshi, turahurira muri CPGR, turahurira muri EAC, turahurira n'ahandi hose, tuzoguma dusaba n'abandi bafashe. Rwasahanura abategetsi kutaba bakananira abagabo bafatiye ku masezerano ya Arusha yatumye umugambwe SNDD-FDD uja ku butegetsi kandi nawo wafatwa nk'umuhari w'iterabwoba n'ubutegetsi bw'ico gihe. Umuntu niyavuga akebura ntibisakirirego, bagenda ahubwo icabakebuye ko barabe mu buryo bushoboka bagikorere ko ahari ingorane bakosore. Hamwe leta yo kwica amatwi Ndakumana yibaza ko hashobora kuba imigumuko ivyo atifuza. Biramaze kuba henshi mwene ibi. Abanyagihugu barashobora kugirisha vuba ati ubukene, inzara, ubushomeri, kuko ubukene buri mu Burundi buriko butera buja muri mwe byo gusega. Yero abantu baze kubaho mwene ukumva abantu batanguye kwiheba ngo bagira amakudeta, bagatangura kwiheba ngo bagira imigwigwana, ucumenya ko abantu babasha vuba. Nibaza yuko abantu bazi kubita gashi tugafashanya kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitekane, igihugu cy'u Burundi kibe nyabagendwa, igihugu cy'u Burundi gisubire kugira ijambo. Ndakumana yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yizeye kubona amashirahamwe n'abakuru b'ibihugu bandikiwe bagondoza leta y'u Burundi. Yemeza ko ikete nk'iri abanyapolitike n'imigambwe bari baryanditse mu 2014 imbere y'uko umukuru w'igihugu w'ico gihe nyakwigendera Pierre Nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari umwaka wakurikiye.
imyerekano yo kuciyamiriza n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryateshejwe vyatumye abarundi bangana hafi n'igice c'umuriyoni bahunga igihugu, abagera ku 1,200 baricwa nk'uko yabivuze. Ijwi ry'Amerika ryarondeye umushikiranganji niteretse, ariko inzego ziwe zatubwiye yuko yari mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'Uburundi mu nama. Kugera igihe twateguriye inkuru tukayishikiriza ntitwari bwashobore kumuronka. Nitwamuronka tuzobabwira uko yatwishuye. Eroje Urikaneza, Ijwi ry'Amerika. Mu Rwanda babiri mu baregwa ibyaha by'iyicarubozo ejo babwira urukiko rwisumbuye rwa Rubavu ko bahangayikishijwe no kuba hari bagenzi babo bise baruharwa muri ibyo byaha batakurikiranwe n'ubutabera. Eric Bagira ubusa yakurikiranye urubanza. Abo bafungwa babiri ni Abuba Nkundimana na mugenzi we Sylvestre Uwihoreye bakunze kwita Gasongo. Babwiye umucamanza ukuriye iburanisha ko batewe ishavu no kubona hari bagenzi babo bise baruharwa mu gukora ibyaha, ariko kugeza ubu ubutabera butarabahamagaje mu rubanza. Aba bagabo bombi bahoze bafungiwe muri gereza ya Nyakiriba iri ku Gisenyi mu karere ka Rubavu. Basobanuriye umucamanza mu rukiko rwisumbuye rwa Rubavu ko baza abandi bantu biciwe muri iyo gereza bazira ibikorwa by'iyicarubozo, ubushinjacyaha butigeze bukoraho amaperereza ngo bamenyekane. Ntibigeze bahabwa umwanya wo kugaruka ku mazina y'abo bantu. Uko ari 18 baregwa, ubutabera bubakurikiranyeho impfu z'abantu 7 bapfuye mu bihe bitandukanye bazira ibikorwa by'iyicarubozo muri gereza ya Rubavu n'abandi bahakuye ubumuga. Ubushinjacyaha bwavuze ko nk'uko abaregwa babigaragariza urukiko mu nzitizi batanze ari amakuru mashya bubonye bwiteguye kuyakoraho amaperereza. Gusa mu gihe butarayakora bwasabye ko bitabuza urubanza rw'abaregwa gukomeza kuko bishoboka ko hari n'abandi bafite amakuru nk'ayo bwamenyeye kuri aba bafungwa. Urukiko rwanzuye ko mu gihe cyose icyaha kitarasaza abakekwa bazakurikiranwa aho urubanza rwaba rugeze hose. Muri urubanza kandi haregwamo witwa Emmanuel Byinshi uzwi ku izina rya Manzi, niwe wari ukuriye komite idasanzwe ishinzwe umutekano wa bagenzi we muri gereza. Aregwa ko yakubise turunevisi umufungwa mu gituza ahita apfa. Byinshi yabwiye umucamanza ko atiteguye kuburana kuko ubushinjacyaha butamumenyeshereje ku gihe by'urubanza rwe. Yavuze kandi ko adafite umunyamategeko umwunganira, asaba igihe cy'amezi 3 akamushaka. Abandi bafungwa barimo bari abayobozi ba gereza n'ababunganira basaba ko imanza zatandukana kugira ngo babonere ubutabera ku gihe. Baravuga ko bamaze amezi 5 bafunzwe kandi bakibarwa nk'abakozi ba leta, bityo ko bashobora kwisanga batakaje akazi kubera kudindira ku rubanza. Byinshi we akabwira umucamanza ko nta bushobozi afite bwo guhita abona umunyamategeko bitewe n'igihe amaze muri gereza afunzwe. Byabaye ngombwa ko abanyamategeko bemera kumukorera ubuvugizi urugaga rw'abunganira abandi mu nkiko rukazamugenera umunyamategeko w'ubuntu. Byisha agashima igitekerezo cyabo, ariko agasaba ko yahabwa icyumweru kimwe akabanza kubiganiraho n'umuryango we akumva icyo bivugaho. Ni igitekerezo cyazamuye amarangamutima ya bamwe mu rukiko. Mu majwi yo hasi kubakurikiranaga urubanza bati ni ubwa mbere twumva umuntu udashaka gusohoka muri gereza. Abandi baturiye asanzwe yarakatiwe arafunzwe nta cyahomba. Ijwi ry'Amerika yashatse kumenya amakuru yisumbuye kuri Byinshi ufatwa nka kizigenza mu bafungwa. Ubushinjacyaha bwabwiye Ijwi ry'Amerika ko ari kurangiza igifungo cy'imyaka 12. Bwatubwiye ko Byinshi yahamijwe icyaha cy'ubwinjiracyaha mu bwicanyi, aho yatse umusirikare imbunda akafungura magazini yayo amasasa akarinda amushirana atishe uwo musirikare. Muganga Theoneste niyitegeka washakaga kwiyamamariza gutegeka u Rwanda mu matora ya 2003 ntabigereho, bikarangira ashinjwe ibyaha bya jenoside akanabifungirwa imyaka 15. Ubu yarangije igihano. Asohotse mu gihome yashinze umuryango niyitegeka Stop Torture Now, no kuvuga niyitegeka hagarika iyicarubozo nonaha ugenekereje mu Kinyarwanda. Uyu ari mubaza kwisonga batumye ibikorwa by'iyicarubozo mu magereza yo mu Rwanda bijya habona, abinyujije mu bikorwa bye acisha ku muyoboro wa YouTube. Twarakubiswe, twambitswe ubusa, twaraye hanze, batwimye ibiryo, mbese ibyo twabonye nko muri Bibiliya baravuga ngo hari umuriro utazima. Ni umuriro utazima tugiye nabonye kuri iyi si. Mbavuga ibyo byose byatubaye kugira ngo turebe ko byahagarara. Ku bwa muganga niyitegeka abafungwa badakubiswe hari ibindi bihanavuga bahabwa mu magereza. Agaruka ku byo yemeza byamubayeho mu gihe cy'umwaka. Iyo batanagukubitaga bagufungiraga ahantu wenyine. Kandi bankuye
muri gereza nabagamo ya Mpanga bajya kumfungira icyangugu, mfungirwa mu cyumba cyagombye kwakira abantu 200, ngifungirwamo jyenyine igihe cy'umwaka. Kugeza ubu hararegwa abagabo 18 barangajwe imbere na Innocent Kayumba na bagenzi be bigeze kuyobora amagereza atandukanye, ariko baregwa ibyaha bya nyakiriba. Bareganwa n'abafunga ubushinjacyaha buvuga ko bafatanyaga gukora ibyaha, baregwa impfu z'abafungwa 7 n'abandi bahakuye ubumuga. Ubushinjacyaha bukavuga ko bicaga abafungwa barangiza bagacura amaraporo agaragaza ko babaga bazira impfu zisanzwe, ubundi imirambo bakayishyira mu buruhukiro bw'ibitaro bya Gisenyi. Imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch ufite icyicaro muri Amerika mu bihe bitandukanye yakunze gutunga agatoki amagereza yo mu Rwanda ku bikorwa by'iyicarubozo. Ibirego u Rwanda rwamaganira kure ruvuga ko iyo miryango igamije kurusubiza inyuma mu ntambwe y'iterambere rumaze kugeraho. Iburanisha rizakomeza mu mpera z'uku kwezi. Ijwi ry'Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Umuryango mpuzamahanga Oxfam uharanira uburinganire mu mibereho no kurwanya ubukene urateza ubwega ko ubusumbane bukabije muri iki kinyecumi turimo. Abakire cyane cyane abafite ibigo by'ubucuruzi by'ibihangange bazakomeza bakire cyane, naho abakene bazakomeza bakene cyane. Inkuru irambuye na Thomas Kamirindi. Isosiyete Blue Origin ikora ibyogajuru ni imwe muri nyinshi z'umukire w'umunyamerika Jeff Bezos utunze indi yitwa Amazon. Ikigo Forbes gikora buri mwaka urutonde rw'abantu bakize cyane ku isi kivuga ko Bezos ari mu baherwe 3 ba mbere ku isi, naho Oxfam yo isobanura ko umutungo we kimwe n'uw'abandi barengeje amadolari miliyari wiyongereye cyane kuva mu 2020 mu gihe abatuye isi benshi bo bagenda barushaho gukena, nk'uko Nabil Ahmed wayoboye imirimo y'icyegeranyo cya Oxfam abisobanura. Umutungo w'abantu 5 ba mbere bakize kurusha abandi ku isi, kandi bose ari abagabo gusa, wikubye inshuro zirenga 2 muri iki kinyecumi cyatangiye muri 2020. Naho abantu bagera kuri miliyari 5 basubiye inyuma mu bukene bwabo. Nibikomeza gutya, mbere y'uko iki kinyejana kirangira, isi izaba ifite umuherwe wa mbere uzaba ufite umutungo w'amadolari miliyari 1,000, ni ukuvuga tiriliyoni, mu gihe bizafata igihe kirenga ibinyejana 2 kugira ngo ubukene buranduke. Oxfam ivuga ko ubukungu bw'isi bumaze kwinjira mu yindi ntera nshyashya. Ibigo by'ubucuruzi bikomeye birimo kwirundanyaho umutungo munini cyane bihebuje, ari nako bigenzura n'ubukungu bwacu. Biri mu maboko y'abantu bake cyane bakize bikabije. Bezos n'abandi baherwe biminuje bo bavuga ko sosiyete zabo zitanga imisoro n'imirimo. Icyegeranyo cya Oxfam cyasohotse mu gihe abayobozi b'ibihugu byo ku isi n'abashoramari bari mu nama yabo ngarukamwaka bita World Economic Forum i Davos mu Busuwisi. Mu byari kuri gahunda yabo harimo ikibazo cy'imyenda y'ibihugu iri hejuru cyane n'inyungu zayo, hamwe n'ibindi bibazo by'ubukungu n'amahirwe isi ifite, by'umwihariko ubwenge bukorano cyangwa intelligence artificielle mu Gifaransa, artificial intelligence AI mu Cyongereza. Aidan Gomez ni umuyobozi mukuru wa Cohere, ikigo cyazobereye mu by'ubwenge bukorano cyo muri Canada. Ndakeka ko ari ngombwa gutekereza ko ari amahirwe meza. Ndatekereza ko mugiye kubona ibintu by'agatangaza biva kuri AI, kandi ndizera ko abantu batabisuzugura cyangwa ngo babyirengagize. Abanenga inama y'i Davos bavuga ko ihuriramo abantu bo hejuru gusa batitaye ku bya demokarasi, naho abayishima bo bemeza ko muri iyi si igenda imanyagurika abantu batabona aho igana, inama nk'iyi y'i Davos ari ingirakamaro. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere
uwo muyobozi akaba n'impuguke mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Rudiger Krensch yavuze ko OMS ihangayikishijwe n'ibikorwa by'inganda zikora itabi aho bageze ku rwego rwo kureshya abana bari mu kigero cy'imyaka 8. OMS ivuga ko umubare w'abantu bakuru banywa itabi wari utangiye kugabanuka, ariko ubu impungenge ziyongereye kubera ikoreshwa ry'itabi rigezweho rya e-cigarette rikoreshwa mu rubyiruko n'abana bato. Tim Ishimwe abahe inkuru. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko umubare w'abantu bakuru banywa itabi ugenda ugabanuka ku isi. OMS ariko ihangayikishijwe n'uko ubu rubyiruko yewe n'abana bakiri bato cyane aribo bigaragara ko bagiye kwibasirwa n'ububi bw'itabi. Dr. Rudiger Krensch, umudage uyoboye agashami ka OMS gashinzwe guteza imbere ubuzima, arumvikana avuga umubare w'abantu banywa itabi ku isi uko uhagaze muri iki gihe. We have 1.25 billion people still smoking. Dufite abantu miliyari 1,250,000 bakinywa itabi. Iyi niyo mibare iheruka dufite ku isi yose igaragara mu byegeranyo twasohoye uyu munsi. Ariko kandi dufite n'indi mibare y'abantu bagera kuri miliyoni 19 baretse kunywa itabi ugeranije n'imyaka 2 ishize. Nibwo bwa mbere tubonye umubare ungana gutya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko muri 2022 byibuze umuntu umwe kuri 5 yanywaga itabi cyangwa akoresha ibindi bintu bigereranywa naryo, mu gihe muri 2020 ho yari umuntu umwe kuri 3. Icyegeranyo gishya cya OMS kireba imiterere y'ikoreshwa ry'itabi hagati y'imyaka ya 2000 na 2030 cyagaragaje ko ibihugu 150 byabashije kugabanya ikoreshwa ry'itabi binyuze mu mabwiriza yatanzwe, ishyirwaho ry'imisoro ihanitse n'izindi ngamba. Kuri ubu ariko hari impungenge z'uko nyuma y'uko hagaragaye umubare munini w'abantu bakuru bagabanyije kunywa itabi, ubu rigeze mu rubyiruko ndetse n'abana bato bari mu kigero cy'imyaka 8. OMS iranenga bikomeye inganda zikora itabi, ishingiye ko hari ubwoko bw'itabi risigaye rikorwa ntumenye ko ari ryo, ibi kandi bikaba ari byo byiganje mu rubyiruko n'abana. Your actions in the tobacco industry, your actions will cause death. They are killing. Ibikorerwa mu nganda z'itabi ni ibikorwa bizateza impfu, birica. Bakomeje gukora ibishoboka byose ngo bakome mu nkokora ibihugu byari byaramaze gufata ingamba zikomeye. Urugero natanga aha ni uburyo bugezweho buzwi nka e-cigarette cyangwa vamping mu cyongereza, vapote mu gifaransa. Bagezaho bareshya abana bacu yewe bakiri bato cyane ku myaka 8 y'amavuko ngo bakoreshe iryo tabi rigezweho. Ni ukuvuga ko uba ufite akantu kameze nka kamwe abakobwa basiga ku munwa. Iryo tabi rishobora kuba rikoze nk'ikaramu, ari byo abana bakoresha ngo bahishe abarimu babo cyangwa ababyeyi ko banywa itabi. Impuguke ya OMS Rudiger Krensch akomeza kunenga inganda zikora ubu bwoko bw'itabi bugezweho, avuga ko ikimenyimenyi cy'uko bashaka kurimbura abana bato bakoresheje itabi ari uko basigaye bakora itabi rifite icyanga cy'ibiryo cyangwa ibyo kunywa bisanzwe bikundwa n'abana nka creme glace cyangwa ice cream zo mu bwoko bwa vanilla n'ibindi. Mu bihugu 56 byo ku isi byitezweho ko bizagabanya urugero rwo kunywa itabi harimo Brazil, hagendewe ko kuva muri 2010 urugero rw'abanywa itabi bagabanutse ku rugero rwa 35%. Iyi ifatwa nk'inkuru nziza, ariko siko bimeze mu bihugu nka Kongo, Misiri, Indonesia, Jordania, Moldovia na Oman, kuko muri uyu mwaka nyine wa 2010 ho umubare w'abanywa itabi wazamutse cyane. Nshuti banywanyi, mwari muduteze amatwi ibiganiro Ijwi ry'Amerika yabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri biganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho